Data wa twese wo mwijuru, Mana mushobora vyose, Mana ukomeye kandi uhambaye kandi uvuga bikaba, uteka bigakomera, urema ibitariho bikabashaga no kubaho. Ndasenga umwene data ugiye kumva ijambo ryawe, reka rimwubake kandi rimukomeze, ko rimusanze ntaba ariko rimusiga, ariko rizana impinduka mu buzima bwe no kwimwerekeye byose, mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Turabaramukije mwese bakunzi b'ikiganiro haracyariho ibyizigiro, amahoro y'Imana nakomeze kubana namwe. Haracyari ibyizigiro ko wakomera, ko watera imbere, ko wagira ku nzozi zawe. Haracyari ibyizigiro ko iyo ndwara wabashaga kwikira. Haracyariho ibyizigiro ko wagera kuvyo abandi babashije kugeraho. Imana twizeye, Imana twakurikiye, ntabwo irobanura ku butoni. Ivyo yakoreye abandi nawe yabashaga kubigukorera. Utarapfa ni wihebure. Haracyari ibyizigiro ko wavyara, ukonsa, ugaheka nk'abandi. Haracyari ibyizigiro ko wakora mariage, haracyari ibyizigiro ko warongogwa, haracyari ibyizigiro ko kijya gihugu wakijamwo, haracyariho ibyizigiro nshuti yanje. Imana ibahezegere cyane. Turakomeje ikigwa cyacu gifise teme ivuga ngo menya uburyo 12 wo kwitwaramwo ukagera ku vyasezeranywe cyangwa ukagera ku vy'Imana yagusezeraniye. Iki ni igice c'icenda. Ndagushimira ko rabanye nacu kuva mu gice ca mbere kugera muri kino gice c'icenda, ko ndazi ko ari abantu batangura ikigwa ariko nibakirangize. Novuga kiki ari kigwa ca kabiri, ari kigwa ca kabiri. Ya ikigwa ca mbere cyari gifise ibintu bine. Menya ibintu bine bituma Imana yemera ko duca mu bibazo. Cyavuga ati menya impamvu zine. Menya impamvu zine zituma Imana yemera ko tunyura mu bibazo. Niye mpamvu ituma Imana yemera ko duca mu bibazo, duca mu bihe bigoye. Niye mpamvu twarayirebeye hamwe mu bice byatambutse, twarabonye impamvu zine zituma Imana yemera ko duca mu bibazo. Hambavu yaho twarize isoko y'ibibazo, tunamenya mbega ibibazo bituruka ku Mana canke bituruka kuri Satani. Twarebeye hamwe dusanga ibibazo ntabwo bituruka ku Mana, ntabwo ari Imana iteza abantu ibibazo, ahubwo twasanze ibibazo ari Satani ubiteza. Indwara, ibintu bitandukanye abantu bagenda bahura navyo, ntabwo ari Imana itanga ivyo bibazo. Ntabwo ari Imana soko y'ibibazo uhura navyo, ntabwo ari Imana soko y'intambara uhura nazo, ntabwo ari Imana soko y'ivyo uri kuracamwo bibi, ahubwo isoko y'ivyo bintu uri kuracamwo ituruka muri Satani. Ugiye gusoma mu gitabo cyayo bibikindwi birivuga ngo iminsi yose umuntu azomara ari hano ku isi azayimara ari mu ntambara. Mu ntambara rero ariho kuraswa, mu ntambara urashobora guhura n'ibibazo bitandukanye. Ugiye gusoma ivyakozwe n'intumwa 14 umurongo wa 22 havuga ngo baremesha imitima y'abigishwa, babahanura ngo bagume mu kwizera, kandi yuko dukwiye guca mu marushwa menshi mu kwinjira mu bwami bw'Imana. Ishengero rya mbere ryarigishije kino kintu cy'amarushwa, ryarigishije kino kintu y'imibabaro abakristo cyanye ishengero ritegerezwa kubamo. Ariko bahanura ishengero babwira ati nyabuna mugume mu kwizera, nimuhagarike ukwizera, kubera intambara zose n'amarushwa yose duhura nayo nibiba bishaka kudukura mu kwizera. Tariko namwe mukomeze inzira yo kwizera. Amarushwa arahari, ngariko mukomeze inzira kugirane yo kwizera. Hari abantu bazi ko gukizwa ko birimo iraha, umunezero, kugubwa neza, k'ibintu byawe byose bica bigenda neza nkuko wewe ubu bishaka. Oya, muri Kristo Yesu hariyo amarushwa, hari ibibazo bitandukanye. Twaramenya amarushwa Satani, impamvu zitatu zituma azana amarushwa mu buzima bwacu. Impamvu ya mbere abashaka kudukura ku Mana, impamvu ya kabiri abashaka indushike mu masezerano y'ivyo Imana yateguye, impamvu ya gatatu abashaka kubabaza ubuzima bwacu. Ariko wowe icyo usabwa no kubandanya inzira yo kugororoka, inzira yo kubaha Imana, no kubandanya inzira yo gukorera Imana, ivyo Imana yagusize imbere ukabandanya ubikora.
Imana idutabare cyane. Muri kino kigwa rero kitubwira ngo menya uburyo 12 wo kwitwaramwo ukagera ku vyasezeranywe. Turamaze kuvuga uburyo bushika kuri 4. No musi ndashaka kuvuga inzira ya 5 cyangwa ikintu ca 5 wakora kugira ngo ugere ku vyasezeranywe, kugira ngo bashe kurengana amarushwa uriko uracamwo, utaguye, udakoze ivyaha cyangwa udatakaje ikintu na kimwe. Inzira ya 4 cyangwa ikintu ca 4 wakora kwiga kubaho wenyene. Ugiye gusoma Itanguriro ibice 13 aravuga ngo Aburahamu atandukana na Loti. Ayo makuru uze kuyasoma ko jiwe ndayasomye no hava ntinda kigwa canje kigafata umwanya muremure, ariko ndashaka umenye ko ukwiriye kubaho wenyene. Ibintu vyo kugendera mu gakuku, vyo kumva ko gushika aha naka uzagera kubera naka ubihagarike, ahubwo wumve ko gushika ahantu runaka uzahagera kubera Imana. Birivuga ngo haravumwe uwisigiye umwana w'umuntu. Igihe cyose ibyizigiro vyawe, igihe cyose ukwizera kwawe uzakubakira ku muntu, uzamenye kuri kumuvumo, uzamenye ko ibintu vyawe bitazagenda neza nkuko bishaka cyangwa nkuko bibona, kubera abantu barahindagurika. Ikidahinduka ni Imana. Nehemiya ibice 2 umurongo wa 20. Nehemiya aravuga ngo Imana yo mu ijuru niyo izatuma bikunda byose. Ivyo uri kurapanga gukora, ivyo uri kurategura, ntabwo ari inkomezi zawe, ntabwo ari amashure yawe, ntabwo ari ubwenge bwawe buzatuma bikunda, ntabwo ari imiryango yawe, si inshuti zawe, si bosi wawe, si akazi uri kurakora. Kwa kazi karashobora guhinduka umwanya mutoya. Ntabwo ari ibintu utunze, ibyo bintu birashobora gutakara mu mwanya mutoya, ariko Imana yo mu ijuru niyo izatuma bikunda, niyo izatuma vyemera. Hari abantu bakurusha ubwenge vyanse ko batera imbere, hari abantu bafise akazi keza gakomeye vyanse ko bubaka inzu, ariko raba we warayubatse. Hari abantu bafise imiryango ikomeye, ariko iyo miryango atakibamariye. Hari abantu bafise ibintu byinshi, ariko ivyo bintu ntivyashoboye gukura ibibazo, ntivyashoboye gukura indwara, ntivyashoboye kubinziza aho bashaka kugera. Imana yo mu ijuru niyo munezero wacu, niyo gakiza kacu. Birivuga ngo munezererwe mu mwami wacu Yesu. Nandi hantu wokura umunezero uhoraho uretse muri Kristo Yesu. Munezero wo mwisi urashobora kuryamana ariko ntushobora kuvyukana, urashobora kuvyukana ariko ntuwirigwane, kubera duhura n'ibitubabaza byinshi. Niyo mpamvu kandi turi mwisi y'intambara, mu ntambara nta munezero ubayo, ariko igihe winjiye muri Kristo umunezero usanga ari uvyagiye. Abari muri Kristo banezerwa ibihe byose. Aburahamu Imana iramuhamagara, ariko Imana imuhamagara wenyene. Ashaka gutwara na Loti, ashaka kugendana na Loti. Loti yari umuryango wiwe, Loti yari umwana wa mwene wabo, Loti bakuriye hamwe, Loti yari umuntu bari bamenyeranye. None haravuga ati sinogenda ndi cyenyene, uretse n'uyu Loti nawe ndamujanye. Ariko Loti amuteza ikibazo mu nzira. Loti aza gutuma Aburahamu atakaza ijwi ry'Imana. Imana ntiyavugana nawe kubera ko yari kumwe na Loti. Hari abantu tugendana nabo bakatubuza kumva ijwi ry'Imana. Birivuga ngo kubana n'ababi konona ingeso nziza. Hari abantu bisaba ko bitandukanya nabo kugira ngo winjire mu masezerano. Aburahamu agitandukana na Loti yumvishije ijwi ry'Imana rivugana nawe, rimubwira ko azaba umunyamugisha, rimubwira ngo raba hakurya no hakuno urebe, ngaho uri bugarukiriza amaso uzahagabira uruvyaro rwawe. Noneho raba kiriya gisagara cyose ariya hose niho nagizene, niho nasezeraniye ubuzima bwawe, niho nasezeraniye uruvyaro rwawe. Ahabwa ibintu vyo mu myaka iri imbere, amaso aruguruka kubera yaratandukanye na Loti. Hari abantu tubana nabo bakugara amaso yacu, hari abantu uzabwira ibyawe bakakugwanya kugira ngo ntugirene ntubishikeho, ariko wige kuba wenyene, wige kwitera intege wenyene, wige kwihumuriza we ubwawe. Ko abantu basogumuriza mu gatondo ku mugoroba bagirene ku mugoroba bakuvuge nabi, wige kwitera intege we ubwawe, wige kwiremesha ubwawe. Ndagomba kukubwira iyo uri mu kibazo gikomeye inshuti zikuvaho. Bibiri ivuga ngo umworo arankwa kugeza no ku mubanyi wiwe. Umworo ngarankwa kugeza no ku mubanyi wiwe. Ngo umworo arankwa ngo mbere na nyina yamuvyaye nawe akamwihakana, nawe akamwanka. Niyo mpamvu umugenzi wa mbere ufise
ni Imana data wa twese. Havuye Imana umugenzi wa kabiri ni wewe. Inshuti ya mbere ufise ni wewe ubwawe, ni umutima wawe. Umugore mwabyaranye yakubabaza, yakuva akagenda. Umugabo mwabyaranye yaguta kigira kirongorera undi. Mwisi niko bimeze. Umwana wabyaye yakwica ukagenda. Umwana wabyaye yaguhemukira, yagushira muri mimba. Umwana wabyaye alebore yabasete. Umuvyeyi yakuvyaye yagutangaho igitambo kugira ngo yironkere ubutunzi. Ivyo murabizi ko vyama vyabaye. Niyo mpamvu nashaka kubwira ngo wige kwitera intege wowe ubwawe. Inshuti zakunezereje mu gatondo zakubabaza ku mugoroba. Nashaka kubabwira abansi dufise bigeze kuba ari abakunzi bacu. Niyo mpamvu n'abakunzi bacu buno munsi ntubizere cyane, bishoboka ko aribo bazaba abasi bayo muri kazoza. Abagutera amashugu no munsi bishoboka ko ari imbere bazagutera amabuye. Abakuvuga neza muri kumwe bishoboka ko bakuvuga nabi mutari kumwe. Ndashaka wige kwitera intege, wige kwigwanaho we ubwawe. Birivuga ngo buri umuntu wese niyikorera umusaraba wiwe ankurikira. Hano kwisi buri umuntu wese arafise umusaraba wiwe, buri umuntu wese arafise igikombe ciwiwe ategerezwa kunywera ko ari wenyene. Niyo mpamvu umugabo arashobora kurara mu nzozi mbi ariko aratwagwa ku umugore ntanabimenye, we kumbure yanabibona akabona atera amaguru akibaza ati nkeka ari kurazirana, kumbe ari gutwagwa. Ndashaka kubabwira Yesu yadugaye n'intumwa zijana ku musozi azisaba ko zamusengera. Nuko Yesu yari yamaze kubona ibibazo yaragiye guhura navyo, umusaraba, inkoni, byose amaze kubibona atangira gusenga avuga ati ibi bintu nukuri nje sinabishobora. Ibi bintu data mwiza, nimba bikunda kino gikombe kindengane, nukuri ibintu byo gucungura aba bantu nimba bica muri no nzira njewe ndabihebye, igikombe kindengane nigarukire mu ijuru. Imana ireba hirya kubera Yesu yari yamaze kwikorera ibyaha by'abari mu isi. Imana niyumva n'amasengesho ye kugeza aho Yesu aterereza. Ubwa mbere yasenga avuga ngo ndazi ko data bisanzwe unyumva, ariko aho ngaho yasenze inshuro zitatu ntiyumva ijwi ry'Imana riza ku buzima bwe, ahubwo aguma asenga ngasubiramwo vya bindi nyene, ariko birangira atabonye igisubizo. Asaba intumwa ko zamusengera zo ziriryamira, arazibwira ngo ariko mwabantu mwe mwabikaza atiromye nimurushe mubana nanje basi maso munasengere ni saa imwe basi. Bari baremerewe cyane ngo bari barushe, suko bari barushe, suko bari baremerewe, ahubwo nuko igikombe cyari cya Yesu niwe yategereza gukinywerako. Nshuti yanjye uri kuranyumva, hari igikombe kiri imbere yawe utegereza kunywerako. Icyo gikombe nta muntu azabigufasha, yaba umugore wawe, yaba umwana wawe, yaba umugabo wawe, yaba papa wawe, zaba inshuti zawe, baba bakomeye. Icyo gikombe umenye kari kiwawe wenyene utegereza gukinywerako wenyene. Niyo mpamvu mu gihe cy'ibibazo abantu ntuzababona, ariko mu gihe cy'ibisubizo abantu uzababona. N'abatakurondera bazakurondera, abahora baguhunga bazakwiyegereza kubera ko igikombe uzaba wakinywereyeko. Birivuga ngo Yesu amaze gupfa ngo akazuka yahawe izina rirengeye amazina yose, indimi zo mu ijuru n'izi kuzimu no kwisi zizafukama zature ko Yesu ari uhoraho. Ngo biheshe Imana data wa twese icyubahiro. Imbere yuko uzamunga utegereza kumanza gucishwa bugufi, mbere yuko winjira mu mahoro utegereza kumanza guca mu ntambara. Niyo mpamvu udakwiriye gushindura kuva mu masezerano y'Imana ngo kubera ibibazo. Bibiliya yatubyenga amarushwa n'ahazabura kugira ngo twinjire mu bwami dutegereza guca mu mubabaro mwinshi. Inzira ituganisha mu bwami ca mu mubabaro bene data. Aba pasiteri buno munsi no bari guhenda abantu bababwira ngo kwinjira muri Yesu niraha, akira imodoka, akira inzu, akira biriya na biriya, yashika mu rugo agakubitwa n'umugore, yakubitwa n'umugabo ati karabaye urugo ndaruhevye, ariko akibayira ko kuba muri Kristo ahubwo ari intambara, ari amarushwa, n'amarushwa. Ariko biritubwira ngo iki ari mu cete cya kabiri Paul yandikiye Abikorino ibice 4:16 ngo amarushwa nayigihe gito, amarushwa nayigihe gito. Ivyo twarabiganiyeho.
igice gatanu naco ndangirijeho nukwiga kubaho wenyene. Wige kubaho wenyene, wige kuba ahantu utekereje wenyene, wige kwiha umunezero we ubwawe, wige kwiha umunezero, wige kunezezwa n'umunezero udaturutse hanze, udaturutse ku bantu, ariko uturutse kuri Kristo aba indani muri wewe. Wige kubaho wenyene, wige kwigwanaho wenyene, wige kwikorera umusaraba wenyene. Ntawe uzagufasha kwikorera umusaraba. Nubwira abantu ngo bagufashe ukabona ni bagufashe, wibarakarira umusaraba n'uwawe, igikombe n'icawe. Wibarakarira si urwango bakwanga, ahubwo nabo bafise imisaraba yabo. Rero wige kwitera intege wenyene, no kubaho wenyene, no kugwana wenyene, wikwizigira abantu ko abantu barahinduka. Imana iguhezagire cyane. Kwa wifuza kubandanya usenge, gufise umutwaro kumbure, ufise inzozi warose zirakuzazanira, tuba tuhari kugira ngo tubafashe kuzisobanura. WhatsApp yacu ni +257 65 57 339 agasaraba 257 65 177 339. Mwarahezagiwe, mwari kumwe na Apostle Nduwa Kristo Glory Shine, muri umugisha w'amahanga menshi.